Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese dukurikirana aherereye mwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kuri yacu kandi yanyu muhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubageza ko amakuru ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi akaba ari amakuru tuzagaruka cyane kubiriko biravugwa mu gisata ca politike. Uyu benshi bamwita umwe mu bavyeyi bahemukiwe cyane na politike y'igihugu c'u Burundi ndetse n'umugambwe uri ku butegetsi. Uyu yarabaye umumenyesha makuru, araba umuvugizi w'umukuru w'igihugu, araba umushikiranganje ndetse kandi aba n'umushinga amateka. Uyu mu mwuga wiwe wo kumenyesha makuru yavuga amakuru yo mu Giswahili. Benshi bakavuga ko bidatangaje kuko yagikuriyemwo, ariko kubona aterwa ubwoba n'intwaro yakorera, kubona atabaza hejuru hanyuma karaswa izuba riva atagitabara nivyo vyatangaje benshi cyane. Muti ninde yishwe ryari, igenekerezo rikwiye neza, vyose nivyo tugiye kugaruka ko. Uyu muvyeyi canke se umukenyezi yahemukiwe cyane na politike bamwita Honorable Hafsa Mosi, yagandaguwe ku igenekerezo ya 13 mu Kakaro umwaka w'ibihumbi 2016. Nkuko amateka yiwe abivuga, tugiye kubinyuramwo vyose, ingene yishwe, ingene operation yo kumwica yateguwe ndetse n'abategetsi baba baratanze itegeko ryo kumugandagura nico yoba yarapfuye n'abategetsi barabo mu nzego zo hejuru. Hafsa Mosi yavutse mu mwaka w'igihumbi 1965 muri quartier Swahili iri ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba. Uyu akaba avuka mu muryango w'abayisilamu wakora cyane ibikorwa vy'ubudandaji. Hafsa Mosi yarize amashuri mato nayisumbuye imbere yo kuja mu ishure yigisha ivyo kumenyesha amakuru. Mu gihe yari muri iryo shure, umuryango wamuhitiyemwo umugabo, ni kimwe mu bintu vyoba vyarigeze kumubabaza. Umushinga ntahe wiwe yitavye Imana bamaranye igihe gito cyane, agenda amusigira utwana tubiri tukiri duto. Mu bijanye n'akazi kandi, Hafsa Mosi yarakoreye radio y'igihugu RTNB mu gisata c'Igiswahili. Mu nyuma aja muri radio Channel Africa yakorera mu gihugu ca Afrika y'Epfo imbere yo kuja mu radio y'Abongereza BBC mu gisata c'Igiswahili. Mu mwaka w'ibihumbi 2005 niho Hafsa Mosi yasezera umwuga wo kumenyesha amakuru yinjira muri politike. Hafsa Mosi yavuze ko yinjiye muri politike igihe yakorera BBC kubera ibiganiro yakora bigatuma aja kuvugana n'ikiroberi ca CNDD FDD. Aho rero niho havuye ko yinjiye muri uyo muhari. Aho uyu mugambwe CNDD FDD ufatiye ubutegetsi, Hafsa Mosi yagenywe kuba umuhanuzi mukuru ajejwe kumenyesha amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu. Ibi akabifadikanya no kuba umuvugizi wa President Nkurunziza kuva mu mwaka w'ibihumbi 2005 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2007. Igihe Hussein Rajab yakurwa mu burongozi bwa CNDD FDD, Hafsa Mosi ndetse na Tabu Abdallah Manirakiza abaciye bagenywa muri leta mu ntumbero kwereka abayisilamu ko ikurwa rya Rajab ritari ritumbereye kubagwanya. Uyu Hafsa Mosi yabaye umushikiranganje wo kumenyesha amakuru, akaba n'umuvugizi wa leta kuva mu mwaka w'ibihumbi 2007 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2009. N'amabanga yaranguye mu kiringo c'imyaka 2. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2009 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2012, Hafsa Mosi yari umushikiranganje ajejwe akarere ka Afrika y'ubuseruko EAC. Muri ayo mabanga, Hafsa Mosi yarashoboye gutunganya inama y'abakuru b'ibihugu bigize EAC yabereye i Bujumbura ubwa mbere mu gihe hari benshi bari bibaza ko Burundi butobishobora. Inyuma y'umwaka w'ibihumbi 2012, Hafsa Mosi yaraganywe kuba umushinga amateka mu nama nshinga amateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAR. Yaranitoje kandi ngo ayitwara, ariko ntiyashigikirwa na bagenzi we b'abarundi. Aha rero hakaba harajimwe akabazo, nta uzi impamvu igihugu kitamushigikiye kandi ico gihe Uburundi aribwo bwari buramukiye kurongora EAR. Honorable Hafsa Mosi niwe yararongoye umurwi w'abashinga amateka b'u Burundi muri EAR, kandi niwe yararongoye abashinga amateka b'abakenyezi muri EAR. Benshi bakamwita kandi umukenyezi w'umutima. Reka navyo ibi tubigarukeko. Abaronse amahirwe yo kubona no kuganira na Hafsa Mosi bose bavuga ingene yari umuntu aciye bugufi kandi w'umunyakigongwe. Ico benshi bamuzi ko nuko yazirana n'amacakubera yariyo yose. Naho yari muri CNDD FDD yagumana imigenderanire n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi be n'abo mashiramwe yigenga.
kubwiwe abarundi bose bari bafise agaciro kangana kandi yabona ko inyungu z'Uburundi zigwanirwa n'abarundi bo mu mpande zose. Ni gutyo rero atatinya kurungika mu manama akomeye baserukira amashirahamwe yigenga leta isanzwe yinuba. Uwo mutima w'ikigongwe nawo wabaye intandaro y'urupfu rwiwe. Inyuma y'imyiyerekano yabaye mu mwaka w'ibihumbi 2015, inama nshingamateka ya EAC yarateguye urugendo rwo kuja kuraba uko impunzi z'abarundi zari zimerewe mu ikambi y'Imahamba mu Rwanda. Aha Honorable Hafsa Mosi yarimwo muri urwo rugendo ntiyashoboye kwihangana abonye ubuzima bw'impunzi, ubuzima bene wabo barimwo mu mahanga. Amosozi aracunshubuka mu maso ya Honorable Hafsa Mosi. Abo bari kumwe ico gihe bagerageje kumuhoza biranka. Amateleviziyo nayo amushirako kamera, isi yose ibona umushinga amateka w'u Burundi aririra impunzi z'abarundi. Aya ni amashusho yababaje rwose abategetsi b'u Burundi. Ataranava mu Rwanda, Honorable Hafsa Mosi yoba yararonse telefone ya General Bunyoni amuryagumba kubona yagiye kuririra abansi b'igihugu. Aha Hafsa Mosi yarabwiye bagenzi we ibimubaye ko nkuko bamwe babitanze ko intahe. Uyu Honorable Hafsa Mosi yibajije ko birangiriye ngaho, ariko siko vyari. Ahagarukiye mu Burundi hoba haradutse ikindi kibazo kimutandukanya na General Bunyoni. Muri ico kiringo havuga ivyo gukora karangamuntu biometrique mu Burundi. Hafsa Mosi yoba arafise societe yo muri Liban yashaka kuyikora ku mafaranga make, mu gihe General Bunyoni we yarafise societe y'Abahinde bari basanzwe bakorana ivyo gukora passport ku mafaranga menshi, none barondera gutsindira niya karangamuntu ku giciro kinini. Bamwe mu bagenzi biwe ico gihe, ubwo ni ukuvuga Hafsa Mosi, yarabwiye ko umutekano wiwe ubangamiwe cyane na General Bunyoni, ariko yavuga ko yabwiye President Nkurunziza kandi ko yamuhumurije ko ataco azoba. Hafsa Mosi yafata ko Nkurunziza ari umugenzi wiwe ko naho vyogenda atokwemera ko bamwica. Kwigenekerezo ya 13 Mukakaro rero umwaka w'ibihumbi 2016, isaha 4 n'igice z'igitondo, hafi y'urugo rwiwe mu Gihosha kwibarabara bita Nyankoni, Hafsa Mosi yabonye haza imodoka imera nk'iyiseka iyo yarimwo. Hafsa Mosi nibwo gusoka aja kuraba ikibaye, acaraswa mu mutima. Hafsa Mosi yasandabiye mu nzira bariko bamujana kwa muganga. Uwo mugoroba nyene yaraye ashinguwe nk'uko biri mu migenzo y'Abayisilamu. Ico gihe nta mutegetsi wo hejuru numwe yitavye ibirori vyo kumushingura, naho leta yarungitse abashikiranganji babiri. Ni mugihe amwe mu masoko mu iperereza ry'u Burundi yoba yaravuze ko iryo gandagurwa ryakozwe na bamwe mu bajejwe umutekano barigizemwo uruhara. Ico gihe abamwishe babandanije gusesa amaraso y'inzirakarengane atacamira. Ni gutyo umuvyeyi w'umupfasoni bose bikugura ahitanywe n'intwaro yakoreye igihugu kiba kirabuze intore, nk'uko basokuru bavuga bati intore ntiziramba. Nanone kandi uyu Hafsa Mosi bamwe bakavuga ko icyo cyaratumye ashika mu ikambi y'Imahama mu gihugu cy'u Rwanda akarira aravye, agakora amosozi aravye ingene impunzi z'abarundi zimerewe, nuko nawe yigeze guhunga n'umuryango wiwe mu mwaka w'1972 ahungira mu gihugu ca Tanzania. Kumbure ukubona amagorwa y'impunzi rero Imahama vyaramwibukije ivyo bihe bibi atari yipfuriza umurundi numwe. Ngo niho rero yatandukanye n'abandi benshi, aho usanga ivyo baciyemwo bitaryoshe nabo bavyipfuriza abandi. Benshi natwe turimwo tukamwipfuriza kubandanya kugira uburuhukiro bwiza. Kandi nanone si bake gusa bamushingira intahe, kuko no mu mashirahamwe aharanira agateka kazina muntu ndetse no muri societe civile babandanya gushingira intahe Hafsa Mosi. Pacifique Nahazwe, umwe mu bafise amashirahamwe ahambaye cyane aharanira agateka kazina muntu ishiramwe Fokode, nawe yarashingiye intahe Hafsa Mosi. Pacifique yaragize ati, Hafsa Mosi umukenyezi w'intwari. Uti naho twava hafi na hafi ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba, sinigeze mbona Hafsa Mosi nkiri umwana. Umuryango wiwe waba aho twita mu Giswahili ni muri karisiye bamwe Abayisilamu benshi Makamba, hanyuma ikitirirwa ururimi rw'Igiswahili kubera ruhavugwa cyane. Nkiri umwana nari mfise abagenzi benshi mu Giswahili, ni kenshi naje kwirigwana n'abagenzi nari mfiseyo, kenshi rero naje yo muhira batanabizi. Niho namenye Igiswahili, naho ari bake cyane bazi ko urwo rurimi ndarwumva neza. Kwa Hafsa Mosi nari ndahazi, mwene wabo yitwa Shabani yari umugenzi cyane wa mutama wanje. Abo bantu
murantunge abo bantu barazirana n'amacakubiri naho muri kahise cyane cyane mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri bari barahuye n'ibibazo baranahungira i Tanzania mu nyuma bagaruka mu gihugu. Vy'ukuri bari abagenzi ba bose, none ivy'amacakubiri y'amoko ntivyigeze bikomera mu bayisilamu b'imakamba. Hafsa ntawe narinzi, ariko mu nyuma amaze gukura narumva ko ari umukobwa asigwa na Mosi yakora muri BBC yo mu Bwongereza. Hafsa Mosi namubonye irya mbere mu mwaka w'ibihumbi 2005 ari umuvugizi wa Perezida Nkurunziza. Yaboneka ari umukenyezi atuje cyane, iyo ariko aravugira umukuru w'igihugu ntiyahuruduka. Ico gihe benshi bari baza ko ikibanza arimwo yagihawe na Hussein Rajab kubera basangiye idini, ariko mu mwaka w'ibihumbi 2007 aho Rajab yirukaniwe mu burongozi bw'umugambwe CNDD-FDD, Hafsa Mosi yabaye mu bagumye ku ruhande rwa Perezida Nkurunziza, mbere acagenwa kuba umushikiranganje ajejwe kumenyesha amakuru. Mu mwaka w'ibihumbi 2009 Hafsa Mosi yaragenywe kuba umushikiranganje ajejwe umuryango wa Afurika y'ubuseruko. Uwo mwaka niho naje natoye kurongora urunani rw'amashirahamwe yigenga Foske. Ayo mabanga yahavuye aduhuza, gutyo turibonanira amaso mu yandi. Pacifique Ninahazwe yintayiwe kuri Hafsa Mosi akayibandaniriza ku vyabereye mu nama yo mu gihugu ca Uganda, inama yabereye ku mugwa mukuru i Kampala. Mu gihe ari umushikiranganje ajejwe umuryango wa Afurika y'ubuseruko, Hafsa Mosi yaramaye mubonana incuro zibiri mu biro iwe. Nticari igihe coroshe mu migenderanire ya leta n'amashirahamwe yigenga, bamwe muri leta batubona nk'abansi, ariko Hafsa Mosi we yaratangaje. Iyo bamutumye abaserukira societe civile ntiyashobora kwibagira urunani Foske, haba mu gushinga za conseil d'administration canke mu nama zikomeye mu karere. Ikintu nibuka anyakira nuko yari umuntu aciye bugufi cyane. Nije namumenyesheje ko iwabo ndahazi, nawe arambaza iwacu asanga arabazi. Ndibuka ko vyamutwengeje, ndamubwiye ko hariho abo basa cyane mu muryango wacu. Naramubwiye ko bazohava bamwita umwasi w'igihugu kubera aguma atumira Foske. Navyo byaramutwengeje acanyishura ko abarundi bose bafise ikibanza mu gihugu cabo. Kubwiwe ivyumviro bidasa nivyo vyubaka igihugu neza. Kumbure kuba yarabaye umumenyesha makuru mu radio mpuzamakungu vyaramuha gutahura ivy'abategetsi benshi muri CNDD-FDD badashobora gutahura. Mu mwaka w'ibihumbi 2010 cyangwa umwaka w'ibihumbi 2011 ndashobora gusanga nihenze gato. Uwo mwaka umushikiranganje Hafsa Mosi yarantumiye mu nama ikomeye y'umuryango ya Seyaberi Kampala mu Buganda. Inama yakora cyane ku bibazo vy'umutekano n'intwari ibereye muri ako karere ka Yase. Mu batavuga rumwe n'ubutegetsi naho yari yatumiye Ronald Nyangoma, umukuru w'umugambwe CNDD. Abitavye iyo nama baciye bagabura imirwi bakoreramwo. Pacifique uti jewe nagiye mu mugwi warabije agateka kazina muntu n'intwari ibereye, mu gihe Ronald Nyangoma yagiye mu wundi mugwi. Sinibuka neza ko yagiye mu mugwi warabibijanye n'inzego z'umutekano be n'iziperereza. Utindibuka ko umugwi narimwo nari kumwe n'umushikiranganje wo kwivuna abansi w'u Rwanda w'ico gihe, ariwe General Marcel Gatsinzi. Ndamusizemo kubera numvise ko yitavye Imana, mboneyo n'akaryo ko guhoza abanyarwanda n'umuryango wiwe. Mu mugwi narimwo naravuze rwose ikibazo cy'igandagurwa rya Ernest Manirumva yahoze arongoye urukome. Ikibazo cyari giyambaye mu bijanye n'agateka ka muntu, kikongera kikaba gifatanye n'ivy'umutekano mu karere, mu gihe twari dufise amakuru ko yazize amatohoza yari karakora ku bigwanisho vyavugwa ko vyagugwa n'u Burundi, ariko ntibishike mu bubiko bw'igipolisi nyabo navyo bavyahabwa FDLR mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ronald Nyangoma nawe mu murwi yarimwo yaravuze ibindi bibazo bikomeye bijanye n'amabi leta y'u Burundi yari kirakorera abatavuga rumwe nayo. Ivyo twavuze vyashavuje rwose abategetsi b'u Burundi. Kumbure na Hafsa Mosi yaratuzwe kubera ari we yemeye ko dutumirwa muri iyo nama. Uwo munsi wa mbere inama iheze, mwijoro twararondewe rwose twe na Nyangoma. Umushikiranganje Hafsa Mosi yarakoresheje mwijoro inama yihute y'abarundi bose bari bitavye iyo nama. Jewe na Nyangoma baratubuze. Iyi nama y'ijoro yahagaze kuvyo jewe na Nyangoma twari twavugiye mu mirwi twarimo, nkuko twabiguye n'abayitavye. Pacifique uti jewe nari nashitse mu hoteli Munyonyo Resort y'i Kampala, nsanga baje z'abarundi zaheze. Ndaheza nambari y'Abaganda. Muri ico gihe abarundi benshi bari banzi ijwe gusa canke bakambonera kumbonesha kure gusa. Abo duhuye ntavuze ntibamenya ko ari jewe.
Iyindi ngorane abandondiye bagize nuko nanse kurara mu cumba c'ihoteli bari banteguriye, mbere nca ndahindura n'ihoteli. Mu gihe rero bandondera mw'ijoro nta n'umwe yari azi iyo ndi. Abasavye ko Hafsa Musa atumako inama mw'ijoro harimwo abakozi b'iperereza bari bashaka kumenya neza uwo ndiwe n'icumba ndaramwo. Bukeye hari abakozi b'iperereza b'u Burundi bambajije icese ko noba nzi Umurundi yitwa Pacifique Ninahazwe. Abo bose babimbaza mu Congereza bibwira ko ndi umuganda kubera badge nari nambaye. Bose ndabahakanira ko atawe nzi. Ariko vyantumye mba kuri hange rwose kubera nari mejeje kumenya ko hariho abariko barandondera bashobora kungirira nabi. Nuko ndarangeza neza umunsi wa kabiri ataco mbaye. Ronald Nyangoma we sinamenye ko yavyifashemwo, ariko nk'uwahoze arongoye ikiroberi ntankeka ko ibijanye no kwikingira atarabiyobewe. Inama irangiye bamwe bose barasubiye mu Burundi, nta cakurikiye kijanye n'ivyavugiwe i Kampala. Abo mushikiranganje Hafsa Mosi yantangarije n'ingene n'inyuma y'ivyo vyabereye i Kampala atigeze ahindura imigenderanire yari afitaniye na Foske. Ico benshi batazi kandi ni igikundiro umushikiranganje Hafsa Mosi yari afise mu muryango wa EAC. Mu nama ya bose hari benshi batabona arashitse. Hari abagabo batatinya kuvuga beruye ko ikibanezera muri iyo nama ari ukubona umushikiranganje w'u Burundi. Noneho ntawo bidaya ko ari n'umukenyezi mwiza kandi ko benshi banakunda ukuntu avuga atuje. Si abarundi benshi bari bazi kuvuga neza icongereza n'igiswahili nka Hafsa Mosi. Vyose rero vyatuma akundwa cyane mu karere. Mu mwaka w'ibihumbi 2012 Hafsa Mosi yahavuye kogwa mu bushikiranganje bujerwa akarere ka EAC acagirwa umushinga amateka muri EAR, inama nshinga amateka ya EAC. Aya mabanga nayo Hafsa Mosi yabayemwo. Hafsa Mosi no ngaho Uburundi nibwo bwari butabishatse kuko Hafsa Mosi yari kurongora iyo EAR kuko yari akunzwe cyane n'abashinga amateka abo mu karere. Bamwe bakavuga ko ico barazize ari ukuba yaraririye ngo abo abitwa ko bari abansi b'u Burundi. Aho Perezida Nkurunziza yihagiye ku nguvu ikiringo ca gatatu, abarundi batari bake bagahunga. Hafsa Mosi yarajanye n'abandi bashinga amateka ba EAR kuraba impunzi z'abarundi mu Rwanda. Ni mwikambi y'Imahama nk'uko nabigarutseko. Urwo rugendo rutegerezwa kuba rwaramwibukije ivyo yabayemwo akiri umwana aho mu muryango wiwe wahungira mu gihugu ca Tanzania mu mwaka w'1972. Igihe abonye uko impunzi zimerewe Imahama mu Rwanda, Hafsa Mosi vyaramunaniye kwihangana arakorora amosozi, atangura gufata utwana twaho natwo atuvugishije akacarira. Raporo y'iperereza ntiyatevye gushika i Bujumbura. Akiri mu nzira ava Imahama, Hafsa Mosi yaronse telefone y'umutegetsi yarateye ubwoba ico gihe amubaza ingene yubahutse kuririra abansi b'u Burundi. Hafsa Mosi yarabwiye abandi bashinga amateka yari bimushikiye mbere mu nyuma baratanze intahe. Abo yaganiriye baremeza ko yababwiye ko uwamuteye ubwoba yari Generali Bunyoni. Hafsa Mosi yahavuye agira ikindi kibazo. Musaza we n'indi nshuti yo hafi bararashwe bagirizwa ko bazana ibigwanisho mu Burundi bakanabinyegeza ku izina ry'imihari y'abaroberi. Igihe aje mu Burundi rero muri mukakaro umwaka w'ibihumbi 2016, Hafsa Mosi yaragerageje kurekuza za nshuti ziwe zari zifunzwe. Ivyo navyo bica vyongera ishavu ry'abashaka kumwica. Ntivyagarukiye ngaho kandi muri ico kiringo haravugwa cyane isoko ryo gukora akarangamuntu bita biometrique. Hafsa Mosi nk'uko nabigarutse akaba yari afise societe y'abanyaribani bashaka gukora iyo karangamuntu ku mafaranga make, mu gihe vyavugwa ko General Bunyoni nawe yari afise societe y'abahinde bari basanzwe bakora passport nabo bashaka iryo soko ariko ku giciro kinini. Hafsa Mosi yari yaje kubabera intambamye. Hafsa Mosi yaramenye ko hariho umugambi wo kumugandagura kandi yarabiganiriye abatari bake naho yabona biteye ubwoba. Hafsa Mosi we yari yizeye cyane umugenzi we Petero Nkurunziza ko atoreka ngo bamwice. Gusa umukuru w'igihugu yaranamuhumurije ko ataca azoba. Ayo mabanga nayo nyene Hafsa Mosi yarabwiye abatari bake yafata nk'abagenzi, kandi nabo nyene bavuga ko yababwiye ko wari abangamiye ubuzima bw'ico gihe yari Generali Bunyoni. Nibwo rero kugenekerezo ya 13 kwezi kw'indwi umwaka w'2016 isaha 4 n'igice z'igitondo hafi y'urugo rwiwe mu Gihosha kwibarabara bita Nyankoni, Hafsa Mosi yabonye haza imodoka imera nk'iyigonze gato iyiwe yariko aranyonga asohotse kuraba ikibaye. Ako kanya nyene yarashwe mu mutima. Inyuma yaho gato Hafsa Mosi akaba yaracikaniye mu nzira bariko baramujana ku bitaro
hôpital militaire mu Kamenge. Umugoroba w'uyu munsi Hafsa Musi yarashinguwe nk'uko bigenda mu migenzo y'abayisilamu. Nta mutegetsi wo hejuru yitavye igikorwa cyo kumushingura. Mu gipolisi bakaba baratangaje ko yazize amatati yo mu muryango, ivyo banavyandika atana amasaha atarahera acikanye. Amakuru dufise yo mw'ibanga aratomora neza abakozi b'iperereza bagandaguye umushingamateka Hafsa Musi. Nako kandi na radio RPA abakoze amatohoza kubirabana n'urupfu rw'uyu mukenyezi benshi bafata nk'intwari yabaye muri politike y'igihugu cy'u Burundi igihe kirekire ndetse yanayikozemwo ibidasanzwe. Ngayo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ifite subscribe canke s'abone niba utari wafite ko kugira ngo utoshikirana nadushikiriza usangize kandi no makuru bagenza aho baba ari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi hanze y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Numuza TV Imana bayizagire ibikorwa byanyu vya misi yose muriko murakora.